bike turafise ibikorwa byo kwiyubakira ibiro by'intara ya Rutana kugira ngo twabe ko byohera mu mwaka twimirije gushika mu kwezi kw'indwi. Twifuza ko itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu 2024 tuzoba twahejeje kandi twayinjiye. Hariho rero n'ibindi bikorwa bimwe bimwe byo kwisanurira amashuri no kwiyubakira amashuri, n'ibikorwa bimwe bimwe byo kubaka ibitaro bitoyi byo mu makomine, eka n'ibikorwa byo kwisanurira amabarabara. Ibyo bikorwa rero tuzokora kandi n'ibyo bikorwa tugomba yuko by'urumuri rutumurikira kugira ngo bishobore kugenda neza. Rino ishure mbere ryatangiye mu 2011, mu 2012 baragerageza, hanyuma biranga gato kuko harabaye ibibazo novuga by'abahemutse baratwara ibikoresho, hanyuma kandi bibaza byerekeye amategeko byarakoze. Rero twagiye turagira ibibazo nk'ibyo, aho hariho abahemutse bakifata nabi mu bikoresho byaboneka, ariko twabamenyesha yuko kuva mu kwezi k'umunani twace dutangura bino bikorwa. Ubu twaba tubigejeje ku rugero rwiza. Ni ibikorwa turiko turanafatanya mbere no kwiyubakira intara, tukaca tubifatanya n'ibi bikorwa, tukifuza navyo nyene yuko bihera vuba. Naco gituma twagomba no gusubira gusaba nyeny'icyubahiro w'igihugu, bazi neza ko rino shure arizi, asubire adufate mu mugongo kugira ngo turiteze imbere bihere. Urabona yuko twahejeje igipande kimwe, twahejeje uruhande rumwe, tugomba guheza urundi. Turabemereye abazodufasha yuko ibyo bazodufasha tuzobirinda imbeba abantu, kuko byagiye biraba. Turabemereye umugaragaro yuko bodufasha rino shure rigahera, kuko birateye isoni imyaka irenga 13 byari bitegekanijwe yuko ritamara imyaka 2 ritarahera. Turabemereye rero yuko tuzokora neza bishitse bakadufasha. Murakoze.